ukunda indirimbo ya Yani. Hani imba twumve Mpenzi wangu Ani. Simuoni tafani. Na nitani anekane. Ani. turabe ngine Hani aratamba rero gira turabe ngine Hani aratamba bibi ahora tubwira abahe yake ngo avuga ikirundi c'ikinyagatwa Ewe ingo yarakimenye asigaye avuga neza ubwa mbere nta kirundi yarazi yavuga kinyagatwa mbe uracari nkuma umva ibyo si bibazo kubera narimba kije gusa bibi acari nkumuyo oya je turi umuryango gusa nta ngorane icara rero tuganire nawe we rero wewe wavuze uri mushiki wiwe uyu iri namuye uri bidamo amavuta y'urafunga make makabaho cyane nkabiheba nkirira uko nyene akaboga kokeze akanyama nako nagasama gikokeze indagara zunye nazo bakazikaranga atakunyu zifise rero bakunzi b'Ico Media nkuko muri ko murabibona mbonye bahiyake ambwira ati wewe mayeri ngo tujana ahantu twashitse gusa rero tugiye kuraba umumama sinzi ngo ni mu mama ngo ninde sindamenya ari twashitse twashise nta ubona ko twashise anyo kugacimbiri iwaba bahebi yake hani huvuka yego bakunzi b'Ico Media bahiyakavuka ahantu heza cyane ruguru heganyo mugabo vraiment ameze neza vraiment ubone mu gisagara bibi ahantu hameze nk'ukuheza nk'ukuya ngo ni ruguru aha ni ruguru oya aha nimbo Mafu besha wanda babya ati je nikundira akanyama kokeje amwe n'umugore gore umubo inyama nyinshi kandi bingwa babo mu kuvuga ntibaca ku ruhande senge wanje bafise ishavu nk'ihari rya bahebi yake bakoze Ico Media rero bahebiya kurumva aje kudupresenta umuryango bavuga ngo imbwa ngo urase ntiburashe ubuje rero je narinzi yuko bahebiya katani gisanira gira ni wabafise rero igicina kinini ni jewe wewe uri nasengeriye nasenge wabasumani bose n'uyu yake twamubonye kumbe aracari nkumi nuko gusagwaye aragwaye vraiment kandi maze igihe kininiya aza kumukubita gati uwaye diabete niyo ngwaye kumva ramutse murafasha ashanje byo kweri ubu rero ibintu biri mwakunyu ntufungura yasinja kweri umushinge wagwaye kuva ryari muvyeyi reka nukuri si imyaka myinshi vuba kabisa wagiye kwa muganga usanga wamaze kwagwa yego numva bigoboye bakunzi b'Ico Media umuvyeyi wacu waragwaye diabete kumbu rero kwa muganga hari ibintu byinshi bagiye bakubuza gufungura barambuze byinshi ibintu by'isukari cyane cyane ya rero kuvuga ushatse gukira ingwara arayirata rero kuvuga uyu shangazi wanje turiko turasaba ubufasha bikuza ariko si ngombwa mugabo ufise kagatima ko gufasha nivyo turagereza kwikura ivyo dufise siyo sijeniya twari turimwo mugabo ufise kagatima ko gufasha nko mwamufasha abandi murashaca mubikora ariko gusa ikintu nyamukuru nuko naguma ndabereka umuryango wanje ndabereke ukuntu wamuvuga ati none wewe bimeze guti abantu ubu ni umuvyeyi wanje ejo zoca ndaboreka mama dibaza ntuko novuga aba petit frère n'abandi aho mvuka mwahabonye naha yo kuzura yego bose imbuga yo kuzura kweri none muvyeyi birakorohera nk'ubu uri kurafungira ibintu bitagira mwakunyu canke agasukari wari waramenyereye kujya gufungura utuntu turi mwakunyu n'agasukari none kugira ngo mbeho noze no byemera amategeko ya muganga kubera ko hari abantu basha bigereza kukaza bamva ngo n'ubundi no gupfa napfuye ureka ngo singeza nemera gusonza nyende ngagomba gupfa n'inzara
mugabo nsonze nca ngomba gupfa shaka ngenda dukenda turonke sindatubure ndabona warateye umusoma urya n'umusoma umusoma iki gihe rero biragoye ufungura utuntu turagira mwa amavuta n'umunyu usanga bigoye gusa amavuta yo urafungura make makabaho cyane nkabiheba nkirira uko nyene akaboga kokeze akanyama nako nagasama gikokeze indagara zunye nazo bakazikaranga atakunyu zifise nkakirira uko nyene bakunze b'Imico Media asha biragoye n'ukuri ni hamwe h'ingwara nyene umuti ntubiyiha ndibaza namwe muhora mubona iyo mufunguye ibintu utagira umunyu uzumva ati yeye yatizana kunyunga bahebi yake bavuza akanyama babasha yagufanye cyane ufungo warakunda akanyama bakunze b'Imico Media rero aha ni kwa bahebi yake twashyitse gusa nuko dusanze muvyeyi nyine agwaye ariko nta kimana iramubona izomukitsa ndaheruka hiryo sizinzu atarazubaka mugabo mbona igisagara ko kirakwira vraiment ni bon naje vuba ninabona connection limiter iko ragenda neza canke indi connection yayo yose uca ni mukirino wana dufise parcelle yaguse sivyo muri fode matani matera hose je twabonye kandi sipo nabonye no ngaka umusigiti ameze neza byari nari no mwijoro nabonye ameze neza sana musanzwe none heza cyane niba yaki wari warindiriye iki kugira ngo abakunzi b'Imico Media utwere ku muryango famille ari abantu bariko barabimbaza cyane niyo mpamvu acavuga ati umwanya rero ni unyene wo kubikora kandi n'umudame wawe nturamwerekana umudamu wanje je naragera ko ndanza n'umudamu ariko bibaye ngombwe nzomwerekana mugabo umwana benshi barazi ko fisa abana bimwe kwaza twadukina nawe filme gusa nukuri amashure na leta yacu ratwimiza ati twigisha abana kuko tuvuze ati ngo tubashe gusa mu matara umwana wanje afite tara yo gukina cyane filme niyo mpamvu kabisa ubu ngomba bwo ndamugarukana n'umuvuduko bibaye ngombwa nkarunga uburyo cyangwa nkarunga abandi bantu bansupportinga bamfasha umwana wanje zo mubandanyiza muri filme cyane kuko nawe nyene aravyiyumvamwo bajya kana kagakobwa abwo miri ingo twagendanye na Miriam rero none muvyeyi kubona umuhungu wawe akina amareresi wewe biraguhimbara no none sukubaho none wowe ureka kubaho kuko hari abavyeyi bataratora bashavuga ngo ivyo bintu ngo umwana wanje yobagiye mu gusi vyiza reka data wanze abonye n'umwuzukuru birakujya wowe ukunda indirimbo yawe ukunda indirimbo yawe hani imba twumve Mpenzi wangu ani simuoni tafani na nitani anakani ani turabe ngine hani aratamba rero gira turabe ngine hani aratamba akakara rero shavuye shabona kuririmba ati ngo na mpenzi wangu kandi shavuye rero na mpenzi wangu ani simu gacakatangura gutamba kuyanye ngo ani ngorani amugabo umuryango wacu n'umuryango wavuyemwo abantu bafise talent biraboneka none muvye wewe ukibasha wewe wari ufise talent iyihe yo kubaho cyo nararima narari mu muceri kari mu myumbati ibigori aho badutwariye amatongo rero isi kiraga gatwaye baratunyeze ni mu mpima naragiyeyo mfungwa nzira ubusa yego ngo nenda basinyire yego okay ni vyiza rero uyu munsi twakugendeye nk'umuryango nanje uyu bahebi yake ni nk'umuryango wanje kubera turakorana ibikorwa ngaha kw'iki kinyamakuru turakorana cyane turabana hagufi ubu ni nka grand frère wanje nanje rumva rero nanje ndi mu muryango tubana hagufi cyane n'uyu mukobwa uyu no yararabimbo ego tuba turiko turafashanya mu bikorwa nk'izi mpano zacu kugira ngo turabe ko twotera imbere kumbure tuzotera imbere bakunze b'Imico Media rero murabona ko twageze ngaha kwa muvyeyi ingo hano ndabonye umuntu wasana babiye
uriko uradandaza ingo nkubwire ushugenda dawe uyu muntu wasa naho yake mukanya ashatsa abantu bino niyo mpamvu kenshi barumva mvuga ati iwabona amahera ni kure bakunda amahera kubi huya nivyo n'ubuzima waruva ngaho akaja kumuzinda kurangura n'ibindi urumva ko twitaho je tuba twitaho gukora cyane naho nyene turagerageza bikangame turafise ijya nkabira no kurondera amahera gukora cyane sako dukora naho nyene ibintu biko biranga mu gato turagerageza tu yego bibi ahora tubwira abahe yake ngo avuga ikirundi c'ikinyagatwa ingo yarakimenye basigaye tuvuga neza ubwa mbere nta kirundi yarazi yavuga ikinyagatwa uracari nkumi umva ibyo si bibazo kubera narimba kije gusa bibi acari nkumi oya je turi umuryango gusa nta ngorane icara rero tuganire nawe we rero wewe wavuze uri mushiki wiwe uyu binamu wiwe uri binamu wiwe mu kirundi ciza binamu ni mu vyarabu okay ni kuzine kandi rero aba bantu murabona ko basamwa na Miriamu afisa agashusho kuyu urabona ko afite n'agashusho na Miriamu ni yaba munini uzosanga asa n'uyu nyene kabisa kandi Miriamu nawe nyene akunda amahera uyu nawe yakunda amahera kubi ubuvuga rero uza kumuresha uyu adafise akanuti ni squatter sivyo none ibintu sivyo none uzobwira umuntu akuresha adafise akanoti utiriwe bwa buhungu bwanciye aho bube buragenda bunyike nka nsoro none Binamu wewe yumva gute uyu munsi babi yake yaje kubaramutsa mwamuheruka ryana ndatubura akakanda mukanya tuguri umugorigori umugorigori ntawo nkunda we nta mugorigori ukunda ariko yarakundi umugorigori ngorane sasa bon reka tuyagire inbox je na zira ukuntu dusubira inyuma amasaha yageze kure muyaga n'uyu muyage n'uyu nanjye tuwe turayaga n'uyu sibyo aba bagende kuyagupa uri kudandaza bakunzi b'Ishu Media rero urabona rero twashitse reka bagende kuyaga n'uyu mwigeme rero ngaha aye none ngaha wanyu rero bimeze gute rero reka bahiye akaragiye meze neza we rero ngahaye uradandaza rero bikagenda neza mukebuke none ngaha ibintu mudandaza ngaha bakabashorera cyane ni ibihe tomate n'uduhwi n'utudagara kandi ngaho iwanyu murariba cyane nabonye mwateye busoma nisawa kweri mbega aha ni mu Maramvya aha rero turi mu Maramvya aha rero muraza kumenya vyinshi mukanya ndaza kwatembereza hariya mwibarabara ndabeke mu Maramvya abantu baho nabonye barakora kandi we numvise ngo urashari canke bara bakoze iyi media ni hatari we numvise ko uracari nkumi umunsi umwe nzoza kugutemberera none gayi makanira imbere y'abantu ntaco we rero umbo uvuze udandaza itomati n'indagara none ndumva nta nakimwe uza kumponja mu ntatwe mudandaza twema twifu twifu nta ngorane tugende basungurira umugorigori ndumva wamaze kunguka ahubwo nimwe wodu oya wewe urabanza unzimane bakoze b'Ishu Media reka gende iyi nkumi yo kwabahe biyakigende kunzimana je yewe kuri kose sino kwemera ndumiwe